Jambo, Mr. Koreshumwanya, Mr. Tugesho, Sutwa Chawa n'ayandi menshi. Abankore ikinyamakuru citwa Koreshumwanya Media. Hama rero ikibazo kirigana ni bibiri gusa. Mutima le Comédien atubwiye ko ari umukozi, ndetse turabizi yuko ari umukozi mwiza cyane. Afise amakampuni menshi ari brand ambassador. Hari ikintu mbashaka kumenya, Mutima le Comédien amashiramo yose bakorana igenda neza ko hariho bimwe tubona intango ntitubone iherezo ryabo. Nshaka kumenya Mutima le Comédien akenshi bafiki nayo makampuni tubona duhamagaje mu conference de presse kuko ntitumenya neza yuko bahejeje canke bakibandana. Ikibazo ca kabiri watubwiye neza yuko hari staff baravye ati no staff ya Mutima toke gukorana. Ese iyo staff nabo bantu mwicaranye imbere canke ni yati mu Mutima duhora tubona mukinana za systeme hari canke bimeze gute? Bazo vyanje vyari ivyo. Akoze twagomba tubishure ku bibazo mutubajije, ariko icambere na mbere novuga nibaza ko na muri staff ya Mutima na urimwo, kubera ko mutuba hafi na ntaryo. Staff rero yanje ni mwese ya mbere ishigikira buri munsi. Hamikini naco kontra zanje keshi ziragira intango iherezo mu karibura. Mbashaka ko mumenye intango kubera iherezo ni rirerire. Hama iki naco gikomeye kurusha ibindi, imbuga zanje muzama hafi. Igihe muzobona yuko kontra y'abasiri zitagica ku mbuga za Mutima le Comédien, hari gihe usanga kontra izoba yaraheze, ariko nimba muzikibona ko ziracabandanya. Rero tugomba twashimire kandi hama staff yanje nayo ndagisubiyemo haje bikomeje etage sibijya biboneka ko turavye etage tubona amatara tubona amarangi, ariko etage ikomezwe n'ivyuma vyayubatse. Umu-engineer ni wamenya ati etage ikomeye kubera iki ni ferabeto yaduze iri munsi, ariko abarengana babona amatara. Rero igikomeje Mutima ni mwebwe sibiboneka mubona. Murakoze. Wantu bakunzi Koreshumwanya Media mumeze gute? Meze neza. Ni Mr. Tugesho, n'umunyarusaku, Mr. Sutwa Chawa, Mr. Vuguta vyumye. Uyo ni Mutima le Comédien mubona imbere zanyu, aho aheje gusinyira amamiliyoni tutazi, ariko vyabaye ngombwa ko tumushira hayiherereye gatoyi kugira tuyage. Mutima turakora mukije. Mutima ndabaramukije, twizera kumeze neza, ndashima Imana. Ego ni Mutima le Comédien akunze gusinya amakontra menshi cyane, ariko hari kibazo kimwe abantu bakunze kwibaza ati Mutima kuko adakunze kujabuka imbibe nk'abandi ngene babikora. Habura iki Mutima kugira agende hanze gutwenza abandi barundi baba mu bihugu vyo hanze canke abo baba muri ivyo bihugu? Mbega tuvuze abandi nabahe? KIGING aheruka i Dubai, nimbari Dubai nimbari hehe, arakunze kuja hanze. We wenyene umuntu akunze kuja hanze cyane n'umudandaza. Amazi imyaka ingahe muri carrière? Amazi imyaka myinshi, ariko na Mutima si muto muri carrière. Amazi imyaka ingahe? Sindayibuka neza, ni mpaka nsubira inyuma. Amazi imyaka 10. Mutima amazi imyaka 4. Reka ndakubwire hari ibintu bikurikira umuntu imyaka 4. Reka ndakubwire hari ibintu bikurikira umuntu kubera imyaka, n'ibindi bikurikira umuntu kubera akora. Nimba watanguye ubaza ati kubera iki Mutima ari umuntu wa mbere aronka kontra nyinshi ngaha mu Burundi, kwisi rero nta uheza, kandi ubu buzima twese nta muntu umwe arabunesha. Nibaza ko rero tugume mu kinyobwa. Tugume mu kinyobwa, ariko turi mu kinyobwa. Hari byinshi twakubajije muri conference, ndetse n'abari ko badukurikirana babikurikiranye bavyumvise, ariko ngaha hari ubundi buzima baba bashaka kumenya kuri Mutima. Mutima le Comédien ni kangahora yiyumvira kuva vanura n'indundi, kuko turabona umengo bakoranye igihe kirekire cyane. Murakoze cyane. Mbega ushaka kubaho wowe nkandi, je shaka kubaho nka Mutima. Indundi simpanze ni muhira, kandi kindi agishinga jewe sikubeshwaho n'amaviews, nukubeshwaho n'ingabirana Imana yampaye, kandi no curaho ngeze ndabona biriko birasa neza. Sinzi wewe Mutima iyo bavuze ati comédien international, Mutima tahuri iki? Jewe ico nahura si ico. Oya ntaco navuze, ariko nakubwiye yuko ico nahura si ico. Gusa je kinyohera nuko uno musi mbaye mu gihugu cy'u Burundi fise abantu baryoherwa kubera jewe, fise abantu baruhuka kubera jewe.
nibaza ko arico kintu gikomeye kurusha ibindi. Mutima le comédien arafise tatouage ku kuboko ariko mu mutwe nitugira tubona ashize amakwafe ibintu bige bitandukanye abikura kuki ko mutima tubona umengo umwanya umwe arifata nk'umushinga nta wundi mwanya akifata nk'umusore. None ndiki uyu mwanya tugufata nk'umusore kuko amato dusumira umwengo nta mwana ufise. Sindamwerekana gusa nshobora kuba ndamugendana. Ego Mutima le comédien nubwe bucuti ku buri hagati ya Mutima le comédien na Pasteur Bagenzi. Urabuzi abwo tomorera abantu bakurikirana interview zawe ubushuti buhari wewe urabuzi. Batahurire wewe deja wambajije ubwa mbere kubera ko ugumana na Pasteur Bagenzi. Oya nabajije indundi hariho indundi na Pasteur ni ya Pasteur Bagenzi ariko hariho mu Pasteur tomorera abandi batabizi. Murakoze cyane, merci beaucoup. Murakoze cyane mwabajije neza ati mbega amasezerano mwagiraniye azomara igihe kingana iki. Bibaza ko amasezerano twagiraniye azomara igihe bazoba bifuza ko kino kinyobwa kiba consommer n'abantu bo ngaha. Nibaza ko societe ya mbere dukoranye mu Burundi, amasosiyete dusanzwe dukorana barazi yuko Mutima n'umukozi bataravye hirya nino. Rero kubw'ivyo ni nkuko ata kontra Mutima asinya mu mavoka wiwe atahari, kontra barayiteguye mu mavoka arayiraba avuga ati ni vyiza yabasinye. Hama ikiringo naco nakivuze reka ndagisubiremo. Ikiringo izomara kontra ni gihe bo nyene bazobabona ati kino kinyobwa ntikigomba kunyobwa, kuko ndizike kigomba kunyobwa cyane gushika ku rwego rushimishije. Sinzi ko mejeje aho bagisanga, nibaza ko ni mu masoko hose aho barangurira hose, kuko cyashitse vuba tugomba tukikwiragizeho. Rero murahawe ikaze. Watomokewe petit frère. Merci. Uruganda rurahari, usivye ko turiko turagerageza kuzikwiragiza mu bantu, ariko rurahari kubona muzibona rurahari, kuko nizikoroga ziva mu ijuru simani. Igikwirikira turabaye ikaze bugira kandi abandi bafise ibibazo kugira ngo tubandanye kazi. Jambo Mr. Koreshumwanya, Mr. Tugesho, sutwa chawa n'ayandi menshi abankore ikinyamakuru citwa Koreshumwanya Media. Hama rero ikibazo kirigana ni bibiri gusa. Mutima le comédien tugiye ko ari umukozi ndetse turabizi yuko ari umukozi mwiza cyane, afise amakampuni menshi ari brand ambassador. Hari ikintu mbashaka kumenya Mutima le comédien amashiramo yose bakorana igenda neza ko hariho bimwe tubona intango ntitubone iherezo ryabo. Nshaka kumenya Mutima le comédien akenshi bafiki nayo makampuni tubona duhamagaje mu conference de presse kuko ntitumenya neza yuko bahejeje canke bakibandana. Ikibazo cya kabiri watubwiye neza yuko hari staff baravye ati no staff ya Mutima joke gukorana. Ese iyo staff nabo bantu mwicaranye imbere canke ni yati mu Mutima duhora tubona mukinana za systeme hari canke bimeze gute? Bazo vyanje vyari ivyo. Akoze twagomba tubishure ku bibazo mutubajije, ariko icyambere na mbere novuga nibaza ko na muri staff ya Mutima na urimwo, kubera ko mutuba hafi na ntaryo. Staff rero yanje ni mwese ya mbere ishigikira buri munsi. Hamikini naco kontra zanje keshi ziragira intango iherezo mu karibura, bashaka ko mumenye intango kubera iherezo ni rirerire. Hama iki naco gikomeye kurusha ibindi, imbuga zanje muzama hafi. Igihe muzobona yuko kontra yawasiri zitagica ku mbuga za Mutima le comédien, hari gihe usanga kontra izoba yaraheze, ariko nimba muzikibona ko ziracabandanya. Rero ngomba twashimire kandi hama staff yanje nayo ndagisubiyemo haje bikomeje etage sibijya biboneka ko turavye etage tubona amatara tubona amarangi, ariko etage ikomezwe n'ivyuma vyayubatse. Umu engineer ni wamenya ati etage ikomeye kubera iki, ni ferabeto yaduze iri munsi, ariko abarengana babona amatara. Rero igikomeje Mutima ni mwebwe, si biboneka mubona. Murakoze. Jambo Mr. Koreshumwanya, Mr. Tugesho, sutwa chawa n'ayandi menshi abankore ikinyamakuru citwa Koreshumwanya Media. Hama rero ikibazo kirigana ni bibiri gusa.
Mutima le Comédien atubwiye ko ari umukozi ndetse turabizi yuko ari umukozi mwiza cyane, afise amakampani menshi ari brand ambassador. Hari ikintu mbashaka kumenya, Mutima le Comédien amashiramo yose bakorana igenda neza ko hariho bimwe bimwe tubona intango ntitubone iherezo ryavyo. Nshaka kumenya Mutima le Comédien akenshi bafiki nayo makampani tubona duhamagaje mu conference de presse kuko ntitumenya neza yuko bahejeje canke bakibandana. Ikibazo cya kabiri, watubwiye neza yuko hari staff baravye ati no staff ya Mutima joke gukorana. Ese iyo staff nabo bantu mwicaranye imbere canke ni yati mu Mutima duhora tubona mukinana za systeme hari canke bimeze gute? Bazo vyanje vyari ivyo. Akoze twagomba tubishure ku bibazo mutubajije, ariko icambere na mbere novuga nibaza ko na muri staff ya Mutima na urimwo, kubera ko mutuba hafi na ntaryo. Staff rero yanje ni mwese ya mbere ishigikira buri munsi. Hamikini naco contrat zanje keshi ziragira intango iherezo mu karibura, bashaka ko mumenya intango kubera iherezo ni rirerire. Hama iki naco gikomeye kurusha ibindi, imbuga zanje muzama hafi. Igihe muzobona yuko contrat y'abasiri zitagica ku mbuga za Mutima le Comédien, hari gihe usanga contrat izoba yaraheze, ariko nimba muzikibona ko ziracabandanya. Rero ngomba twashimire kandi hama staff yanje nayo ndagisubiyemo haje bikomeje etage sibijya biboneka ko turavye etage tubona amatara tubona amarangi, ariko etage ikomezwe n'ivyuma vyayubatse. Umu engineer ni wamenya ati etage ikomeye kubera iki, ni ferabeto yaduze iri munsi, ariko abarengana babona amatara. Rero igikomeje Mutima ni mwebwe, si biboneka mubona. Murakoze.